Muri benshi mwahisemo televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abadandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura barashima ko bagiye gusinya amasezerano mashasha yo kurihirako ibibanza bakoreramwo mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi Ober. Bizera ko bazoca boroherwa. Ni vyiza ko amasezerano hagati y'ihinguriro ry'isukari Sosumo hamwe n'ishirahamwe Sarai Group yo hanze y'igihugu aba habanje isuzuma ryerekana aho Sosumo rihobahoba no mwihwezo wa Serge Ntirampebura umuhinga mu bijanye n'intwari ibereye mu butunzi afatira ku nteguro yo kunywanisha ayo mahinguriro abiri. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ubudandaji. Abadandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura barashima ko bagiye gusinya amasezerano mashasha yo kurihirako ibibanza bakoreramwo mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Ayo masezerano akaba yerekana ko amafaranga bazoriha azogwizwa na kabiri kuyari yarashinzwe n'amakomine canke uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura nkuko biri mu nteguro isubiramwo ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi iriko irakoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024. Abo badandaza basaba ko vyoja mu ngiro vuba. N'inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Bakoze cyane Imana ibaha umugisha baduha baratunezereje ubundi ho twari twarapfiriye hejuru. Abo badandaza bavuga ko bakire neza amasezerano mashasha yo kuriha mu kigo OBR ibanza badandarizamo. Basigura ko amasezerano ya mbere yaragoye cyane kuko babona ko atabazokura amahera basabwa kuri ibibanza bakoreramo. Bagashima cyane iyo ngingo shasha yo kuzoriha amafaranga y'ibibanza bakoreramo. Nk'abadadukorera ngaha mu soko ya Ruvumera ahamaka dusanzwe turiha muri meri byari ibihumbi 12 ku kwezi. Urabona bo muri Obere muri misi bari baje bavuga yuko ngo ngaha twara turariha ibihumbi 250 ku kwezi. Uravye nka kino kibanza umuntu akorera mu kuntu kingana sinzi ivyo bintu aho bari babikuye ngira nawe urabona ko ari ibintu bitari gushoboka. N'amafaranga y'umuntu naho yo bacuruza iki atashobora kuronka amafaranga angana kujya ku kwezi. Jewe ngaha nzoca ndari ibihumbi 24 kuko urabona kano twara turi ibihumbi 12. Iyo ngingo nka utoyakira neza kuko muri rusangi badupungurije kuko bahora turi bariko batwaka amahera menshi cyane, ariko iyo ngingo ubu turashobora kuyakira neza kuko baba batworohereje bari amafaranga 12, ariko urumva nibaza kuri 24 omwe byopfuma twari 24, ariko hari tangazo twumvise ryaduciye mu matwi turumva yuko Sebarundi ngira ngo nabo bakorana bafashe ingingo yuko bogarukira umwene gihugu muto nka twebwe. Turumva yuko bavuze yuko ayo twari hakera yogwizwa na kabiri. Iyo ngingo twayakiriye neza. Gihugu nici wacu, gihugu nitwe tugikorera kubera igihugu ni cacu. Rero bagwije na kabiri twumva ari mitende gusumba ingingo y'ubwa mbere n'ukuri yasa nidukandamiza. Twiyumviriye amahera ibihumbi 380 nk'aka kabanza urumva twari twameze nk'abapfiriye hejuru, ariko ubu turanezerewe cyane. Bazogwiza kabiri kurajya twariha kuko twariha 14 twariha muri meri, ariko bo bavuze ati ngo amwe 14 azoja muri Obere indi 14 muri meri, no kuvuga tuzosubira kuriha ngaki ibanza kimwe 28000.
baratunezereje ubundi ho twari twarapfiriye hejuru. Bagasaba ko ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ryonyaruka kugira ngo bakore neza akazi kabo. Bo tunyarukiriza kugira twege tuyarihe kuko turanezerewe, babitubwiye mu mwaka mushasha ni nkuko baduhaye umwaka mushasha tuneze kuko twari twaratuntuye imitima. Ayo masezerano akaba ari mu nteguro isubiramwo ibwirizwa rigenga amafaranga leta iri kwirakoresha. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Abanyagihugu baba ku nkengera z'uruzi Gasenyi bavuga ko babangamiwe n'amazi yakatishirijwe iruhande yahariko harangurirwa ibikorwa byo guhinzira urwo ruzi. Amazi yago agatuma inzu zisenyuka iyo imvura iguye. Ivyo birashimangirwa na Alexis Nsengiyumva arongoye umutumba wa Gatunguru urwo ruzi rucamwo, agasaba ikigo Obuha kijejwe inyubako n'uburaro kikaba kandi arico kiriko cubaka urwo ruzi kunyarutsa ibikorwa. Muri Obuha bo bavuga ko ubukene bw'igitoro buri mu vyatumye ivyo bikorwa bidindira. Jean-Marie Vianney Ngendakumana yahakubitiye atwereke uko yabibonye. Urabona nk'ubu kugera hepfo aho mubona aha duhagaze hepfo yaho urabona ko inzu zamaze zihera zibomoka. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba impande y'uruzi Gasenyi ruri muri zone ya Rubirizi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Bamenyesha ko imvura iguye amazi yakatishirijwe iruhande yari ko arubakwa urwo ruzi akunze kubabomorera amazu yabo kuko ngo abari menshi. Bagacishije ari impera y'uruzi urabona ko hadakoze gaca ku misozi kuguma kisenyagura gahambya nyamazi. Urabona naha duhagaze ubugi burya siko gwangana. Urabona ko nguma kigagurira gasanga imihana. Ingorane duhura nazo nuko tubona kenshi na kenshi hatwe twegereye iruzi harakunda kuguma hasidagurika kuko urabona yuko hasa hadakomeye cyane kuko imvura ni nyinshi muri kino gihe bigatuma bitera umutekano muke mu bene gihugu begereye runo ruzi. Tugasaba rero yuko ibyo bikorwa imihana yose iri iruhande y'urwo ruzi rwa Gasenyi irungika amazi muri rwo ngo biri mu bituma guzura n'ingoga na cane cane y'imvura iguye. Akakuzi kagiye kwaguka kubera imihana yabaye myinshi kandi urabona ku misozi abantu bose barabaye benshi kuko bose amazi yose ya presidence ayava muri rirale yose bayoreje muri Gasenyi. Alexis Nsengiyumva arongoye mutumba wa Gatunguru umwe mu ucako urwo ruzi Gasenyi avuga ko mu kigo Obuha bariko barubaka urwo ruzi atahandi bari gucisha ayo mazi kugira ibikorwa birangurwe neza. Agasaba Obuha kubonya rusa ibikorwa kugira urwo ruzi rusubizwe mu nzira yago. Uru ruzi n'uruzi rudasanzwe urana ko mu ntango bari baragubatse mugabo rero uko tubona no munsi turabona yuko ari akarusho naha mubona rutera gwaguka ni mu matongo y'abantu kandi tugasaba yuko ibikorwa byo kwihuta kugira ngo ntirubandanye gwaguka urabona ko rushobora gutwara n'iyindi mihana isigaye kugira ngo bibe ngombwa rusubire aho gwahora aho bariko bararutunganiriza. Kigo Obuha bariko barubaka urwo ruzi rwa Gasenyi bamenyesha ko ibirometero 3 n'imetero 500 ko ari byo bazokubaka muri urwo ruzi muri kino gihe ngo bakaba bamaze gukora ibirometero birenga 2 ngo ivyatumye ibikorwa bitanyaruka navyo ngo harimo ubukene bw'igitoro hamwe n'abanyagihugu bubatse impande y'abategerezwa kuzokubaka ariko bakamenyesha ko ico kibazo bamaze kugishikiriza abajeje intwaro kugira babakure mu ivyo bibanza babaronderere ahandi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye. Amasezerano hagati ya Sosumo n'ishirahamwe ryo hanze y'igihugu akwiye kuba habanje isuzuma ryerekana aho iryo shirahamwe ry'u Burundi rihingura isukari rihobahoba. Ni insiguro zitangwa n'umuhinga mu bijanye n'intwaro ibereye mu butunzi afatira ku nteguro y'u Burundi igamije gukorana kwa Sosumo n'ishirahamwe Sarai Group ryo mu gihugu c'u Buganda. Ico kwishimira ngo nuko isukari izoboneka mu gihugu naho ishobora kuzoca iduga igiciro. Serge Ntirampebura agasigura ariko ko bizovana n'ubwoko bw'amasezerano.
iyi Sarai Group rero ishobora kuzana umutahe munini ikaba ariyo izezwa gutunganya Sosumo, mbere n'iri zina Sosumo rikazimangana igaca ihinduka iyo societe Sarai Group. Iyi Sarai Group ishobora kuzana umutahe mutoyi hamwe atariyo ica ifata mu minwe ivyo gutunganya Sosumo, canke ishobora kuzana umutahe ungana 50%, leta ikagumana 50%, hama rero ingingo zigafatirwa hamwe. Iyi Sarai Group kandi irashobora kuzana umutahe imeze nk'ingurane hamwe itinjira mu gitunganywa rya Sosumo, mugabo ikazuraronka ko inyungu ibonetse. Ariko ikibazo nyamukuru rero ni mbega ninde yagize isuzuma rya Sosumo kugira bamenye aho igwaye, kugira ngo bamenye n'umuti wayo. Nabahe bahinga bagiye bagaharura umutahe wa Sosumo bati ungana uko uwo ugura igice canke ica gatatu yotanga amahera angana uko. Mbega no kubera iki abandi barundi bitashizwe ahabona kugira ngo n'abandi barundi bashaka kwinjira baza n'umutahe ko batabirekuriwe. Kindi iki gikorwa nticega gusa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi naho bujamwo mu kurima kugira ibikaje biboneke, mugabe iki n'ikibazo cane cyo kudandaza. Ingaruka ku barundi nuko umutahe ugiye mu bikorero vyabo, nuko ingingo zisubira gufatwa zica ziba ingingo nziza, kubera abafata ingingo baba bari bene byo bagafata ingingo nziza, ntihafata ingingo zimwe zimeze ngo leta ntihomba. Igiciro c'isukari rero kizoca kiduga kingane n'igiciro abandi bagurisha ko ngaho mu bihugu bibanyi, ariko iciza nuko isukari izociboneka. Turangiza amakuru yacu kuba amashirahamwe leta ifisemwo imitahe afise amadeni ntibisigura ko aba yifashe nabi. Ni inyishu y'umushikiranganje w'ikigega ca leta ku makenga y'abashinga amateka afatiye ku madeni yo mu gihugu hagati mwene ayo mashirahamwe yafashe. Audace Niyonzima yabishikirije kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka yiga ikanemeza integuro y'itegeko risubiramwo itegeko ryo mu mwaka w'2016 ryerekeye amadeni leta ifata. Ayo madeni nayo yarenga imiliyaridi 500 y'amafaranga y'amarundi. Mireille Kanyange abigarukeko. Amashirahamwe 28 yegukira leta canke ayo leta ifisemwo imitahe niyo yarafise amadeni arenga imiliyaridi 560 z'amafaranga y'amarundi gushika mu mpera za Kigarama umwaka uheze, nkuko icegeranyo c'umugwi wo mu nama nshingamateka uraba ivy'ubutunzi cavyerekanye. Amwe muri ayo ni nka Brasserie et Limonaderie du Burundi ryari rifise ideni rirenga imiliyaridi 280 z'amafaranga y'amarundi. Hari Regideso yari ifise ideni rirenga imiliyaridi 148 z'amafaranga y'amarundi. Ishirahamwe Onatel ryari rifise miliyaridi zirenga 75 z'amafaranga y'amarundi. Ihinguriro Sosumo n'amashirahamwe nka Kamebu na Mutuelle de la Fonction Publique zari zifise amadeni arenga imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi. Aha abashinga amateka bakahagirira amakenga. Ivyantangaje cyane nivyerekeye nka Mutuelle rishirahamwe risanzwe ridandaza imiti. Abantu basanzwe bavuga yuko harimwo ibibazo mu byerekeye kuronka imiti, mugo ugasanga rifise ideni ry'amamiliyaridi ashika 9, ni 8.8 miliyari, ni presque 9 miliyari. Biheza bikagenda gute ko ishirahamwe ridatanga ideni? Ko naravye amadete yafashwe na za Regideso, amadete yafashwe na za Onatel, amadete yafashwe na Cogerco. Exemple ni nka Cogerco. Cyo kibena Onatel. Nimwe asanga Onatel nk'ubu nabonye yuko bafasha amadeni. Nabonye naho wawera bahaye ideni. Sinzi ko yabahaye ideni ya nature. Mugabo urumva ko ari yandetema yiyongera kuri yandetema ku buryo Onatel tutaravye neza muzosanga izo iva yugara. Naje nari nagovye kuvuga ku bijanye na dette intérieure, ku bijanye n'amasosiyete ya leta. Narifise amakenga ingene bitumvikana, ingene izo sosiyete ziba zifise ivyo zikora, ahubwo tuba tuziteze ku mwimbu na mwinshi urengeje
ariko ugasanga à la fin nizo zifise amadeni aremereye igihugu. Yishura kuri ivyo bibazo kuri uyu wa kabiri mu nama nshingamateka, Odassa Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta yamenyesheje ko kubona ayo mashirahamwe 28 afise amadeni bidasigura ko yifashe nabi. Aya madeni ari ngaha ntitwavuze ko aya madeni yose amashirahamwe atasubije. Twashizeho ankuru uvuga amadeni bafise turavye mu kwezi kwa gatandatu ama état financier yabo aho ivyo banditsemo ko ari amadeni suvuga ko ari amafaranga batarasubiza muri amashirahamwe yose rero ndiko dufata ko yose yifashe nabi si yose hari amwe afise santé financière itameze neza ariko hari n'izindi zifata amadeni mugabo kandi ziko zikora neza kandi zitanga n'amadividende rero kuba rero shirahamwe rifise deni sivyo bisigura yuko ryifashe nabi. Iyo nteguro y'itegeko ikaba yemejwe kugira ngo leta itunganye neza ubutunzi bw'igihugu bigasabwa ko ideni rikoreshwa neza mu muco nkuko uwo mushikiranganje yabishikirije. Michael Kanyange urakenuye aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.